kijya cyari gikenewe kuko mu bisanzwe umuntu ateguza umuntu wese azamukurikire ateguza kumenya ko uyu mukobwa afise ingeso iyi ni nashaze ndabicira a public abantu bose babibone niyo mpamvu ngira arabizi naho ni yavyumva ateguza kumenya yuko ateguza kunsubiza ivyanje atabisubijeho aramafoto nzobaha yiwe nzoyashira ku mugaragaro abantu bose bayabona iyo ni mico ya kera umukobwa yakugyutwawe amahejeje kukugyutwawe amabigacha bigendo kuko wewe je kukuri depite aka sosiso mucane chat uje ku rukundo n'urukundo dukundane ku bwa seri abakobwa no kuri kwimwana abakobwa bintu byacangiye simbaya ni bibi kweli kundanye n'umuhungu umye kundana n'uwo nyine aguha ivyo wifuza bambana naye Hello everybody from Daha TV ndabaramukije umeze neza nanje ndameze neza nko bisanzwe Elma Love marimo comme d'habitude nguma nzana abantu benshi batandukanye muri plus 257 uno munsi ndi kumwe n'umuntu amazi iminsi ariko aravuga mu minwa y'abantu amazi iminsi ariko arakora ibintu bitandukanye muri 257 benshi muramuzi ni depute yakinanye n'abagasore muri ihuriro baravayo uno munsi ari muri King GM ariko ikindi kintu mu muziko nizangumu nka Jackie cyane bro bibi popo meze neza ndashimiye Imana ala pole sana mangumi bras karabaye vyama vyabaye byashije ego ikintu cyamesha nibaza iyo nkubonye nibukiga image yo kuntu wagwanye na mugenzawe ilikuwaje kupiga mwenzako tujua mwanamke bras icatumye meje nujya mutepedo dushwana yagiye kwitamo mu bintu bitamuraba bitamwereke ntiyo ishavu ryacerinza mu mutima cyandashwana nawe ego benshi baravuga neza yuko mbo icakubaye ko kiba ku bantu benshi kwa ku bintu benshi ariko ngo ikosa wakoze niryo gucufata ugacutwara TV online kugira ngo uze kumumaramariza imbere y'amaso y'abantu ngo kijanye cyari gikenewe kijya cyari gikenewe kuko mu bisanzwe umuntu ateguza umuntu wese azamukurikire ateguza kumenya ko uyu mukobwa afise ingeso iyi ni nashaze ndabicira a public abantu bose babibone muri nuze muri ndiko nakurikirana ikiganiro haraho ujya mukobwa yavuze ati tutaongea baadaye eske mu imana kurondeye ngo mugande cyo byagenze gute yarandondeye cyane tuganire ariko njena navyanse sinari nifuza ko dusura kuganira cyo gusa nifuza gusa yuko nsubiza ivyanje nico gikuru agusubiza ivyayo kugushika kuri no saha ibintu uvuga ati je ndamwishyuza nibi sinoshobora kubivuga ngira nawe arabizi kuko abitebeje nzoshobora gushiraho ibintu bigaragara kandi ibintu bizohava bimumaramaza no mu bantu niyo mpamvu ngira arabizi naho ni yavyumva ateguza kumenya yuko ateguza kunsubiza ivyanje atabisubijeho aramafoto nzobaha yiwe nzoyashira ku mugaragaro abantu bose bayabone basi karabaye none n'amafoto araje ko bro je bica bimakumenya eske yuko nayo n'umuntu yumuhaye ikintu ubukimaye kubera urukundo none nimaka ngo mu nyuma muhebanye na agusubiza ico wamuhaye ivyo narigeze kumubwira Landy promoter namubwira ati ivyo iyo ni mico ya kera umukobwa yakugyutwawe amahejeje kukugyutwawe amabigacha bigendo kuko wewe je kukuri depite aka sosiso mucane chat uje ku rukundo n'urukundo dukundane ku bwa seri ujya yiwanje menye yuko dufitaniye au imbere dufitaniye yuko tuguza kubana apana gucuzi wanje kivagabonguze unsorome ngo coguruka ngo wari umuntu waruzwi wabo ese ivyo bari bakuzi wabe ko mukundanye inyuma yo kumenya ivyabaye wabo babifashe gute abi wabo bace bakauka ntaco bambwiye nta nico baramvugisha nanje nashoboye guca nsubira kuji wabo kuko byari ibintu abi wabo bonye ntaco umenga nta nico byabatwaye ego kuri brasa wateye amangumu menshi n'imigere nka jetri hari yanya wonya imigenderanire yanyu ihagaze gute ko sanzwe nzi ko mukinana musaze turakinana muri King James TV ni umuntu dukorana dufitaniye kontra imwe muri King James TV ni kuvuga ati manager wacu n'umwe ni kuvuga ati mu gihe cy'akazi ni ngombwa dukora akazi nkuko kaba gakenewe ivyo vya beef nubwo ahora yishinga gushaka gukora beef iwanje je nta beef bibisa nkuko vyaheze gusa beef dufitanye n'urya mudemu nifuza kwansubiza utwanje tugakomeza nkuko twahoze ego mudemu yumubwiye uko gusubiza ivyawe inyisha guhereza niye yampereza agacashaka kumbwira ati ngo dindiye ico kibazo cyo kumbwira ati ndindiye naje igihe yansaba sinamubwiye ati ngo arindiye tuhava usanga ibintu musaba birengeye uburyo yo bafise kugira ngo bitume ananirwa kukuri ivyo rero biramuraba ni ivyo biramuraba
ni ngombwa azunge kabisa kuja nkuko yagiye imbere y'abantu aramaramaza ngo ya nariko ndabesha uri kwagiye jambo Yesu we kuvuga ati ngo twarahebanye ngo je nawe twarahebanye ngo twarahebanye ukuri mu bantu bafise ubwenge nawe warifashe ko tuba twarahebanye Boje ukuntu nabifashe ndavye irya video nuko bwa mbere yakubwiye ati mvuye muhira ubunyene kandi kuri phone yakubwiye ati ndi muhira urumva ngo ndi muhira ngo ariko akora akazi ngo ari kumwe na mama ndibaza ati eske umu ex wawe ufise urusha gute ko kumubaza ati uvuye he urihe urine nkande voilà ico ni kibazo cy'abantu bakwiye kwibaza nje mu misanzwe umukobwa uje kwa deputy ubuziko nje hariya twubake turushinge apana kuza kwa deputy uje ngo ya nje ngo ndamugenda musorome wewe Deputy ushakuwa star ku kintu wakoze ntibaze yuko abakobwa benshi baza bagutinya vuga ati kai siwezi nikatoka n'umwana wome aniaibishe mu wantu nivyo byiza bakwiye kuza baca bamenye ico baza gukorondera iwanje bamenye ko baje kubesha canke baje gukurikira ukuri sasa wewe uriaibisha mwanamke mwenzako kwa sababu ali kuchiti mubo nawe ubikoze umukobwa mukuru akagufata wo uryoherwa gukorera ibintu nkabi kuryoherwa nojyoherwa kuko naje mba namugambaniye akanyumaze kumugambanira umwana w'umukobwa afite uburenganzira bwo gukora icyo cyose gufata umyiko kugutikura wo ni gukauka muri ako kanya buri mu ukosa ariko utari mu ukosa ni kuvuga ati ego bakozi bandati biramwumva yuko ni deputy sosiso mchana shati banyafuto uone upigwe iryo ryo tila ryanje amunizire ngumi za Jackie Chan wapi timu misanzwe sinshwana uraza una rotari mutana kwambia tutanifanya ushamwanzisha yanyishwe nabi akajambo hajya kugira ndamwatake ndamukubite canke dushwane urambabara sena gukubise oya kugira hajya dufatane n'ujya muhungu arakajambo yambwiye kace kamba baza mu mutima ko kumbwira ati ngeri ko ndamukene ujya mukobwa ngene kumukubita acambwira ati ngo defite udasose ndagukubita acambwira ati wo urangira iki wo urawongira iki ico gihe gacavu gacerinze jamo shangera bwa na ndagufatane n'inkware wanje amucu ushaka kunani wego wabuze inkwara cavumbuka n'igihuna camfuma mvumbuka nico gihuna bazi nuko arico cari gikingi inkware yanje ngire gute sasa deputy reka tuve ngaho tugaruke mu kazi kawe nyezina usanzwe wikorera ka comedy kuva mu ihuriro ukaja muri King GM mwihuriro kwa gasore lito ukaja muri King GM byagenda buri ngo mutandukanye na gasore uvuga ati jenge gukora nabandi namwe mugendo kwanyu umusanzwe nje nsanzwe nkora muri King James TV je na gasore n'ubucuti dufitaniye n'umugenzi je na Ismail gasore ni kuvuga ati twarakoranye kuva igihe kire kuva atara nabo mu star urumva twarakoranye kuva kuri Safi Beach twakoranye igihe kire tukigivumbi twese urumva ni kuvuga ati iye gasore amaze kugira ingorane amaze kuvuga ati deputy nifuza yuko aka kantu uza kukamfasha niko mwaze kumufasha najifisa kantu nashaka kuvuga ati gasore ngugira aka kantu mfasha na gasore araza kumfasha mu bisanzwe je na gasore n'ubugenzi dufitaniye no gufashana turi ngo turafashanya mugabo je musanzwe nkora ni muri King James TV ego turavye neza group yanyu ari group y'abantu bazi gukina comedy kandi group y'abantu benshi bakundwa dufasha hano hari gasore hari Yasoni hari Komanda hari abandi benshi sivyo nkaca ndaba yuko mwitandukanije hariho ukuntu umenga hacaba abantu bacha bifata ukuntu gutandukanye kumenga petitiri mwarashwanye kuko uno munsi Komanda na bagasore basubiye gukorera hamwe mugabo kashavuga ati bajya nabo kuri kibataje ngo basubire baje bafundika umugozi umwe bakoreye muri group imwe urazi mu bisanzwe sizo ubugiro ashobora kubivuga mu bisa iyo abantu bagize utugwitugwe umwe agakora ino wundi agakora hariya wundi agakorera ino biza gutuma umuntu akora nishaka yo kuvuga ati nkwiye gukora ibintu by'iwanje kugira ibintu bibe neza ucu usanga niterambere ry'igihugu ashiramye ingufu ibintu byiwe bize kumera neza n'uye agashira ingufu n'ugiye agashira ingufu gacu usanga turimo duteza igihugu imbere kubwo kurusha nk'abarushano uvuga ati musanzwe nje sino kubona kanaje namwereka ko nshobora gukora none akamwereka kanaje nshobora ko ndamwereka ko nshobora gukora cyadukurikirwa na benshi ibintu by'iwacu cyavyifuzwa na benshi
Ego wenda kuze kuva kera ukina warakinye filme zisanzwe urakina na comedy ndazi ko vyose urabishoboye kuva kiriya gihe gushika uno munsi niki ari wavuze ati uno munsi renda bana ko comedy igiye kuba akazi kiwanje ibintu vya filme vya serious movie ndabihagaritse icyatumye ibintu ndabikunda aho kurusha kuvaho nakabone kuvaho nakinjire muri King James TV ni wavuze ati burere bana mi comedy nataka kuye maisha yangu sasa kinjiye muri King James TV nacavuga ati kuva uno munsi ubuzima bw'iwanje bugomba bumbe comedy kuko ico nifuza cyose ndakironga unobe ko ubayeho kubera comedy ujya kubera comedy kila kitu buri kintu cyose ni kubera comedy ko risi ndakobesha muri aka kanya ni kubera ikintu cyose ni buronke mora ndonga kenshi ni kubwa comedy nubwo sazwe mfise akazi kanje pembeni ariko kenshi comedy niyo uri mfasha muri byinshi ko batakuzi neza akazi ko ku ruhande ya comedy nakahene batari banga akazi ko ku ruhande sazwe nkora muri Alliance Media sazwe magarekera kugara ibintu vy'ama publicité bijabuka amabarabara vy'ama pancarte vya publicité ipano ryose uzobona ryanditse ko Alliance Media ucumenya ko iri pano ryugagwa na député braza mina kubali sana ego ariko shingaro kambaze neza comedy ku gihugu muri rusangi comedy ku gihugu muri rusangi iduzi bendera ry'igihugu gute mu makungu apari yuko bavuga ko umuziki ari cyo kintu gishobora kuduza umuziki ibendera ry'igihugu mu makungu gusumba nizanguvu rero z'abantu bashiraho numwe no kugira umwete uvuga ati ngomsi ngomba nkore ikintu ciwanje kugira kiboneke mu makungu cange n'indani y'igihugu nivuga ati ni wowe rero yashaka yawe uvuga ati eba hapa ni kuchapa kazi kama kazi kweli ili nifanye kazi zangu kila mtu wote kuko na ndege wa nje wa ndani wote asione ni wewe sasa na juhudi yako ukikuwa kama leo unafanya kazi moya hafu najio unarara tayari nishakuwa stari unajivimbisha kama kuku liyo shiba mchele amka ndo kule mchele ite to kinatuwa sisi David nina mjua Mr Bean ni umuntu akina atavuga nobayo ko ishakoze show yene wo utwenga kubikogwa ariko mwebwe iyo mutangwe kuvuga no tuvuga ati bana harero je imbavu zigiye zipasuki kure bagi abantu batumva kirundi mutegura gutegura ngo mugeti je nuko atumva kirundi ifo kwa kategerezwa gutwenga karabaye reka rero ndakubwire muri King James TV ico kintu ico tugiye gutegura amwe n'umuntu nikiragi kirebo kukigato kamwe ati aba bantu bagize kubwira naco kironka umunezego ndakubwira ati witonde ndakubwira si kure ndaguhaye indwi zibiri muri King James TV uzorabona akazi gasigaye gaposting ubaye wonye uzoshima gatandukanye nako musazwe muzi onye nubo kwinjira muri King James TV ndakubwira ati wobona akazi mu bisabwa ha mu Burundi utarabona namukomendera akora ibintu nkabigihowe utegeko cyo kubona ariya ego nouvelle génération na génération yake aho novuga ba Kigingi ba Air Force n'abandi isa no kumenga irikirakora kubasumba murabona yuko bake abantu baba baragiye canke baravuga ati twebwe shamariza cyasha twaciye wa generation uko umuntu asinzira ucumurekeza n'itiro giwama nawe ugahaguruka ukavyuka mwereka ko udasinzira ni gukora akazi niba bobo erega bariya barahejeje bariya n'abatama bariya barahejeje bariya n'abatama bakina kigi ico bona mubarusha mwebwe niki ico tubona tubarusha wene unteranye wa muhogo ndakwisavye oshwira no abana David twambiye mbona ibisayo bati mujemo numenga tubarushikiki ico tubarusha cyo shobora kuba kiriho ariko kikaba kizwi n'Imana mu bisanzwe abantu nimbo bavyirebera ko ico tubarusha nico tutabarusha kuko ndavyivugiye uvuga ko ari kwirata warayibisumira aso kwirata umuntu aravuga ikintu gihari nadi ico kintu gihari abantu nibo babona bashi ico tubarusha nico baturusha sasa David ure mwanamke uripiga musanzwe mukina na comedy tuzo dukinana ariko muri aka kanya niyo mpamvu naruse gukinana nawe mbaka nzuzi ivyanje ariko nubwo manager yavuze ati ko ari bombi muri hire ati ndinde ko muri hire niyo cyo tubanza gukorana akazi manake hivi bashaka mushimamisha kwanza kuko rijya nikosa niko ikosa kuko byo gushobora kura abantu bakorana no hamwe ngo ushaka kuba ijya nikosa rinini mu bisanzwe no mu magroupe ivyo si vyiza uri umwana w'umukobwa umaze gukundana n'umwe kundana n'uwo nyene nubwo ukundana n'undi apana muri groupe kundana n'uwo hanze wa kure ariko vrema kaba barifanyaga hivyo nawe baramurenganije ingabidi wa mushimamisha na ure mwenzake uko nujyanya yabikoza azi yuko yabuni demo wa jamaa
ndo hivyo tu tena basi tutafanya nje na wewe uvugishije ukuri nubwo bamuvugiye benshi sasa hivi deputy ko single ni mtafutie kimwasi vipi fresh tu kama utanipata dada yako fresh mimi sina sister brother mimi sina sister namushigo vise basi rero azokwizana wewe nyene utarinze kumumpigira ego deputy akajambo kabe kanyuma twohereza ko bwira abakunzi bakora gukurikirana naka kanyuma nakangiye kubwira abakobwa no kuri kwimana abakobwa bintu byacyangiye simbaya ni bibi kweli kundanye n'umuhungu umye kundana n'unyine aguha ivyo wifuza bambana naye ariko uje kwa deputy nguragize nguko mbuyasomere kwa deputy hazikuriki kweli kabisa hazikuriki yani ukizikura uje utazirudisha kura kulipa ego deputy ndagushimire cyane ku mwanya wa maye naje ndagushimiye cyane ku mwanya wa maye kabisa haraka banga wamishije utambwiye usiyekora kuri beach sana hari ze business ziwawe ajya kuri Safi Beach mu misazwe niyo misazwe nterera y'ikirori buri weekend ukene kumbona kuri Safi Beach niyo misazwe nja gukora y'akazi kawe ndewe nzako akuje nkabanda babwiye ati kuri Safi Beach buri weekend buri munsi wose w'ikirori ni ngombwa utiguza kumona kuri Safi Beach ndiko ndakanyukura kire kumubona deputy kujya kanyukuramo kuri Safi Beach karabaye urakoze cyane deputy na urakoze yes bakoze bandati vya deputy ho bisanzwe bako ana ilikuwa vitu vitamu kabisa sosiso na tomati tulitia ndani fanya fujo uone upigwe ego so kumana Elma Love marimo ko bisanzwe mwumvise byinshi kuri deputy byerekeye na yangwano yakora zangumu yatanga aravuze byinshi kuvyekeye n'ya mukobwa bari bakundanye ariko vuba nawe turamurondera kugira ngo nawe tukumve umuco wiwe azodushikiriza kugira ngo tubifatanye tumenye ati eske aha anya rero tugiye kuronka kana n'urugero ruma pepe ego tugiye kuronka inyishu ihagaze neza ko bitavuga ati jewe anyishuru twiwanje anipatie cyangu tumalizane twashane wazima so kora subscribe like share na comment kuri Ndaha TV kugira ngo bwana yoronka notification z'ibiganiro byacu byose yari Elma Love Marimo pisa